Ishakiye sanzwe nteramisha abantu ngaha mu ruganda gusoma kandi nitaho cyane ivy'ikirundi imico n'imigenzo cyane cyane. Uyu munsi rero ni umunsi ugira kabiri wisekeza curi jambo. Sekeza curi jambo twiyumviriye dufatiye kwikena y'amajambo akenewe mu mvugo, mu nyandiko, mu kibano no mu buzima bwa minsi yose bw'abarundi. Iyo tuvuze rero ubuzima bwa minsi yose ntitwoshira inyuma umutungane kuko bavuga ngo ahari abantu ha muruntu runtu. Iyo rero habaye uruntu runtu kumbure hari n'ibishobora kugenda nabi bigasaba ko batunganirizwa. Twifashishije abatumire babiri uno munsi baza kudufasha gutora intumbero y'icura majambo y'uno munsi. Turi kumwe n'umushinga ntahe ngaha Mutama ahava yidondora babwire n'uwari we kuko nta matungiro Edouard mbega uno munsi niwe tuza kuba turi kumwe. Ariho no ku rundi ruhande umushinga manza umushinga manza Simone Sibomana. Ni turi kumwe na Mutama na Mandugiro Eduardo na Simone Sibomana umushinga manza ngira uno munsi tuvuze ubutungane abantu benshi bumva ibitandukanye, ariko imbere byose Mutama kuba atakuzi wewe vyoba vyagenze gute kugira uno munsi ushike mu ruganda curi jambo, na cyane cyane ko tuza abatabizi mu babwira bitari bike mu vyo mwakoze mu guteza imbere ururimi rw'ikirundi haba mu kugwigisha canke ivyo mwarakoze imbere yuko kumbura duca duha akanya ntihagira bitinya ngo iryo baza kuvuga rirabura uburigorora. Ubu icyo nkora ubu umujyanama yigenga mu byerekeye ururimi rw'ikirundi n'imico kame. Hanyuma ni kubera yuko yaravyigiye narize ubuhinga bwo gutahuriza indimi zo muri Afurika, hanyuma ndiga ndaronka n'urupapuro rw'umutsindo mu Gifaransa n'ikirundi muri kaminuza y'u Burundi. Hanyuma byerekeye gutahuza indimi zo muri Afurika navyo navyigiye hanze mu Bubiligi. Hanyuma mu nyuma narigishije haba mu mashuri yisumbuye no muri kaminuza. Hanyuma rero ndakora mu biro by'indero kavukire ibiro bita BPS, ni kuvuga amashuri yisumbuye, ibiro by'amashuri yisumbuye byategura ibitabo bija mu mashuri. Imyidondoro y'aba bantu babiri batumire bacu uno munsi irerekana vy'ukuri ko tubitega ko vyinshi, ariko bikaja kugira inguvu twese ntitwagira uruhara mwirishura amajambo y'uno munsi. Reka duhere kuri ayo majambo nari natororokanije kuko nabonye atari muri ibi bitabo. Hariho ijambo rya mbere twita canke ryitwa procedure. Procedure ni ijambo riza kenshi. Ito twavuze ko kumbure amajambo n'ubutungane abatari bake tutahura na gake, mwogerageza kubanza gusigura ijambo haba mu Gifaransa canke ugerageje gusigura mu majambo menshi y'ikirundi imbere yuko twogerageza gucura ijambo rijanye naryo mu Kirundi. Yego murakoze. Iri jambo procedure mu Gifaransa rikunze kuba rifise ibice bibiri bivugwamo. Hariho procedure civile, hakabaho na procedure penale. Mvuze procedure civile mu vy'imanza hariho imanza z'amatati. Amatati no kuvuga bitandukanye n'ivyaha bishobora gutuma umuntu apfungwa. Penal
muri iyo ntuze rero muri iki gitabo barashobora gusigura bati procedure civile ni iki, bagaca basigura bati ni uburyo imanza z'amatati zitohozwa zikaburanishwa zikanacibwa. Mvuze za manza rero z'amatati, mwumve umuntu yagiriraniye amasezerano n'uwundi hanyuma ntiyayubahirije, canke umugabo n'umugore bagiraniye ikibazo bakagenda muri sentare, canke abantu sosiyete ishirahamwe ryaguze umuduga n'irindi bagahura muri ayo masezerano yabo hariho ibitagenze neza. Niyo rero procedure civile. Procedure penale nayo ni bya byaha byanditse mu gitabo mpanabyaha, bitegekanijwe mu gitabo mpanabyaha. Ingene ivyo vyaha bikurikiranwa, imanza zivyerekeye zigatohozwa, zikaburanishwa, zigacibwa, nivyo bita procedure penale. Muri iyi ntuze rero iyo bavuze bati procedure penale, baca batanga insiguro bati ni uburyo imanza z'amatati zitohozwa zikaburanishwa. Mugabo birashika rero ugahura hari ibitabo byanditsemo procedure gusa, batabanje gutomora bati ni procedure civile canke penale. Muri ico gihe mbega uca usigura iryo jambo procedure gute? Ngerageje rero kuvuga iyo ntuze zibiri, urumva hariho ahantu uja guhura kidasiguye, kuko basiguye penale civile, mugabo procedure tuku uko nyene kivuze uko nyene, umuntu aca agiha insiguro iyihe. Kuri ico rero procedure y'aba penale y'aba civile iba itegekanya ingene ibintu bitegerezwa gukorwa. Nico rero sinzi ko ngerageje kumera nk'usigura nk'utomora iryo jambo mu Gifaransa n'insiguro ishobora kuba gifise. Muri make rero procedure penale canke civile akibagije nta jambo ushobora gusigura ico kintu, bisigura ibyisungwa canke ibikurikizwa bisanzwe byanditse. Naho rero kugerageza kurondera ijambo ryoheza rigasigura ivyo bintu. Yego, ijambo rigira kabiri ni ijambo extrajudiciaire. Bon, kuri ico nivyo kirashobora kuronka iyo nsiguro ngaha, hanyuma kigaca kizoheza kikanemezwa kigakoreshwa gutyo. Mugabo ndiko ndaraba muri ntuze muri ibitabo dufise ni ingene bihora insiguro bihora gihabwa kenshi, hari aho bavuga ibitari nk'ibyo. Ijambo rigira gatatu ni siguro ko kumbure si ibyo bisigura bishobora kuba bitajyanye n'ibyo, ntagihe twasanga kumbure ijambo ryacuzwe ridafite insiguro ijyanye n'iyo extrajudiciaire,
mu majambo y'ubutungane ibyo warisigura kugira tugireko. Extrajudiciaire na gishobora kuba cegereye iyo nsiguro washaka, kuko ni ikiba cakozwe mu buryo butubahirije yama za ngingo z'ingene ibintu bitegerezwa gukorwa kitubahirije procedure, canke kigaba gishobora gukorwa mugabo kigakorwa inyuma y'inzego z'ubutungane. Aha nca ntanga akarorero, mu manza hariho ikintu bashobora kuvuga mu byerekeye ivyemeza abantu bashobora gutanga. Hariho icabona, hariho naho basaba umuntu bati irahira, indahiro rero ikorewe imbere ya sentare iba ari indahiro bita mu gifaransa, indahiro ni aveu, iba ari indahiro bita aveu judiciaire, indahiro yakorewe imbere y'inzego z'ubutungane, itandukana n'indahiro yakorewe inyuma yavutswe cyangwa yakorewe inyuma y'inzego z'ubutungane bita aveu extrajudiciaire. Murumva rero iyo ntuzeye nayo nyene irashobora kugira bimwe byo kutubahiriza procedure canke ikintu aho cakorewe bimwe, aho cakorewe bigatuma citwa extrajudiciaire en dehors. Bon, sinzi ko kuri iryo jambo ni sawa uje kugira ikibazo mikro irahari. Doctrine icyo bisigura ni inyandiko zakozwe n'abahinga mu gisata kanaka. Ugahura nk'uwo professeur yaragize ubushakashatsi ku kintu iki canke ikindi, hanyuma ufashe hamwe rero ubwo bushakashatsi bwakozwe n'abahinga batandukanye ku kibazo iki, nivyo byitwa doctrine. Mu byerekeye amategeko y'iwacu rero, doctrine uhura ari abanditsi batandukanye banditse ku mateme atandukanye y'amategeko. Nk'ubu turiko turavuga kuri bimwe bya procedure nahera ko uhura hariho abanditsi kenshi twebwe ngaha kubera dusanzwe tutanandika cyane, uhura iyo hageze kwirefera kuri ivyo bintu mbega abafaransa, ababirigi banditse kuri ivyo bintu babivuze kwiki. Mugabo rero ivyo bija gukorwa mu gihe haba hariho nk'amategeko adatomoye neza, ukeneye kuraba ingene woyuzuza kubera hariho ivyo atategekanije, canke ugahura hariho n'ivyategekanije uhura byarataye igihe. Twavuze ko ikiyago tutaza kugisangira n'abo babiri gusa. Imbere yuko duha akanya mwigisha nawe ngaha, abari ngaha turazi namwe mwafise amajambo akoresha mu gisata c'ubutungane, kumbure muvuga muti hari iryo nayo niteze ritavuze. Uwo nawe abona hari indi jambo twoshira kuri ino liste, kuri no rutonde rurerure turiko turagenza gucura mu majambo biza kudukundira. Akanya ni gwanyo, mikro iri hano. Murakoze. Nkuko umuyobozi nshingwabikorwa wa Jimbere yatudusavye, kangire nivuge nitwa Isaac Nzotumikimpaye, abandi umukunzi w'ikirundi n'abarundi. Iryo jambo ngira mbaze rishobora kuba riri muri kazinduzi nuko atabafite imbere yanje. Ndazi yuko mu bintu bituma abantu bahanwa hariho ico bita ama infraction, ama délit n'ama crime, kandi amajambo atatu akaba atuma umuntu ahanwa mu buryo bumwe canke ubundi. Sinibaza yuko ikosa ryose umuntu akora ritegezwa kuripfumirwa nk'imyaka 5 canke 10. Ndazi yuko hari uwambwiye andi yakarati crime bayita icaha gikomeye,
arambwira ati deli ni icaha gisanzwe muri kazinduzi ngo niko vyitwa, ariko infraction ryakoze umuntu akora akaronka amahera bamuca makeya, sinzi ko ryoba rihari muritubwire, ndaryoherwa cane. Ridahari nibaza ko naryo nyene twogiga, kuko n'umunsi turavye hirya no hino hari abantu benshi uzumva ngo baraye mu gasho bahanywe kw'ikosa ryari rikwiye gucibwa amande, kandi amande si n'ikirundi ihadabu. Yego murakoze. Nitwa Ibrahim Boniface, nkaba ndi umunyeshuri muri kaminuza y'u Burundi muri département des langues et cultures africaines muri filière ya traduction et rédaction. Hama icyo nashaka kuvuga, ubwa mbere nashaka kumanza kongera ko hari ikindi kintu bita faute lourde, naco nagomba kuntu mwoshobora kugitorera insiguro kugira ngo gitandukane n'ivyo bindi vyaha. Kindi agomba kongera ko aha turafise ku kintu yavuze cya gatandatu, yavuze ijambo droit d'auteur, ariko iri jambo droit hari ahandi twumva ngo droit de femme. Iki kintu rero rica rizana ingora, itera intambamyi, ukibaza none hamwe bavuga ngo nagateka, ariko mu kirundi cyaho hambere nta jambo agateka twigeze twumva. Bagomba rero kugira ngo twumve droit uburenganzira, droit agateka. Iki kintu rero nacyo nyene kugira ngo tugitorere inyishu, ukuntu hamwe aragateka ahandi ari uburenganzira. Murakoze. Hari ijambo ikunda kudukiza rimwe iyo turiko turaburana, ugasanga ikintu kitanditse mu mategeko, mugabo sinzi ngo uko baba baraciriye urubanza uwundi muntu bikagufasha. Ibyo bya jurisprudence ubwo coco ke hari muri kazinduzi cyangwa muri ajya amategeko muri bya bindi bitabo bishira mu kirundi, kuko ni ijambo dukoresha kenshi n'abacama n'umuavoka uramugatiye mutama rarabe ko takantu ko ku ruhande wongera kugira ngo urabe ko wonkitse agaca karabo. Je nitwa Maniraga Beatrice, nkaba ndi umuntu akunda ikirundi. Mu butungane kenshi hakoreshwa verite, kuko amategeko yanditse mu gifaransa, naho ibwirizwa shingiro rivuga yuko itegeko ryose rigomba kuba mu kirundi, mugaba amatangazo yose twamaduhabwa twama tuyasanga mu gifaransa. Ukuri gukora mu butungane kurabamwe ikinyoma. Hariho ukuri ko umuntu wese aba ariko araburana arakubwira ati uko niko kuri kwanje, mugabo hari igihe kutaba kutari réel. Mu gifaransa niho hari vérité na réalité. Turakeneye ko vérité réalité byose mu kirundi byitwa ukuri, mugabo umenye yuko mu butungane n'ukuri gukora hagwana ukuri kumwe wabafise ibinyoma byiwe mugabo byitwa ukuri, n'undi bafise ibindi by'ukuri nyene kuba ukuri. Mugabo turakeneye itandukanizo z'ukuri mu kirundi, uko kuri kwa réalité n'ukuri kwa réalité, uburyo ejo n'umucamanza ari muri sentare ashobora kuvuga uti nuvuge ukuri kwawe, ukuri gutandukane. Kwa kuri kwa iko ibintu vyagenze, ndashobora kuvuga histoire yanjye ngene yagenze ndiko ndabesha, mugabo kubera mu kirundi kuma ari kwa kuri nyene kiguma ari ukuri, naho biba atari ivyo. Birababaje ko umuntu ashobora gutsindwa yavuze ukuri, agatsindwa yavuze ukuri, kandi ububeshi bwiwe yavuze yisukuri muri sentare ari ukuri kubera sinari musaba ukuri. Rero iyo ni juste question ya vérité réalité mu bucamanza. Murakoze. Nitwa Ndayisaba Fabrice, na jewe nkaba ndi mu rwaruka rukunda ikirundi. Hanyuma nkaba nashaka kubaza ku majambo asanzweho y'ikirundi, mbega ubutungane n'ubucamanza isano ryavyo riramaja hehe, itandukaniro ryavyo riramaja hehe? Hanyuma ikindi nashaka kubaza, hariho mu vyerekeye amategeko hari ibyo batubwira ngo article, hakaba loi, hakaba droit. Utwo tujambo twose turafise ukuntu tugenda turinjiranamwo, ukaca usanga hariho amajambo bagiye kwitiza ku nsiguro yarimwe bakayazana kurindi. Mbega nta kuntu
twoshobora kuganira tukavugana ijambo rimwe bikagira insiguro yaryo yiharije. Murakoze. Murakoze. Nanjye nitwa Muco. Hari ikintu nashaka kubaza, sinzi yuko ndetse abandi barashobora kuba bakiza ariko ntakizi. Hariho urupapuro bakunze kudutuma kenshi cyane tujya kurondera muri peji gazelle judiciaire. Sinzi ko mu kirundi twaba tuzi n'icitwa. Mwiriwe, nanjye nitwa Nisabwe Floribert, nkaba ndi umumenyeshamakuru. Umushingwamanza agitanga ikiganiro mu majambo ariko aratubwira ibya procedure, ntihagaruka mu jambo code penale, code civile, aho bari ijambo mu butungane risigura code uko bagita, bitandukaniye hehe na loi? Murakoze. Murakoze kumpa ijambo. Baje gukenguruka igiciyumviro mwagize cyo gushyiraho amajambo tudasanzwe dufise mu rurimi rw'ikirundi dukoresha dukuye mu zindi ndimi. Twatanguriye ku majambo twagize imbere yuko abandi bagira. Umuntu yoba yakurikiranye amajambo yose abona ijambo kubwiwe twotangurira ko kugira turicure, twaronse umwanya uhagije. Ufite icyo yovuga kumbure turihagarare ko gato mu mwanya muto dufise. Mwiriwe neza, nitwa Niteka Ange Martin, nkaba ndongoye edition gusoma. Hama nashaka je personnellement ko twohera kuri jurisprudence iki yashikirije Madame Jeanne d'Arc, parce que ça revient très souvent ni jambo ngo ritoyi, kandi ayandi majambo mwaduhaye Maître Sibomana araguye cyane, araremereye, et c'est pas forcément des mots qui reviennent tout le temps yugiye kuburana. Mais jurisprudence, je pense que c'est vraiment très pertinent. Niba ari umuntu afite icyumviro agitange, twidebate ko comme ça on avance. Alors jurisprudence qui a une proposition mu kirundi jambo rimwe iryoho. Abaje ubuheze baratubwiye ati ijambo riryoha ribaye rigufi, ijambo y'ibigahizabo plus tuyagwiza kiba definition. ijambo rimwe numvise ingene gisigura ingingo bakoresha kugira ngo dushobore gushika itaba yanditse. Numvise ngo twita ingingo fashanyo fasha butungane. None nimwogira ifasha butungane cyonyene mwico gihe duca dufatira ifire kw'iryo nyene. Nashatse kuvuga yuko imfasha butungane kirashobora gusigura ibintu byinshi, muga mu mwanya duca dufata ati jurisprudence ati n'iryo jambo nyene iryo bavuze imfasha butunga. Uwo nawe yariko arashikiriza ngo inyoroshe butungane. Niko nogira ico mvuze gatoya kuri ico. Jurisprudence ko isigurwa mu rurimi rw'igifaransa ni l'ensemble des décisions judiciaires sur une thématique donnée. Nk'ubu ukavuga uti nko ku kibazo cyo gutorana kw'abapasoni, uti mbega
amasentare yo mu Burundi kuri ico kibazo avyifatamwo gute, aca imanza zimeze gute. Muri ico gihe urumva imanza ziba zitandukanye, mugabo harajamwo ikintu ca kugira ubone ntuze la position, haba hariho uragira uti imanza nyinshi zaciwe kuri iki zavuze uko, ni ukuvuga uca ubona aho intumbero sentare zifata, bitaba bibuza yuko hariho des décisions minoritaires zishobora kuba zitandukanye n'ibyo bashaka, mugabo uti dans l'ensemble ingingo nyinshi zirimo mbere n'iz'amasentare yo hejuru canke la cour supreme ziba zimeze gute. Nuko rero mu majambo menshi jurisprudence nico ishaka kuvuga. Ahandi mu mantuze hara mu mapeyi de tradition anglophone bavuga la règle du précédent, ni kuvuga umujije wa mbere yavuze uko n'abandi bazokurikiza uko, kiretse ko hashobora kuba impinduka, mugabo ivyo navyo biba gake cane. Jurisprudence rero ni numva no isigura, niko amategeko mu Gifaransa ayisigura. Turaba rero yantuze twariko turavuga ngo ingingo mfasha gutungane, sinzi ko ikintu kimani neza décision judiciaire ivuga gute mu Kirundi? ni ingingo ya sentare. Niho twagaruka kuri ingingo mfasha gutungana, ko ni ingingo nyine twiyumviye. Dufite ibibazo nyine imbere y'uko tubyumva, bavuze jurisprudence kuvuga ni decision umujije aba yafashe, donc yari yarakoreshejwe kugira ngo afate ingingo. Ikibazo rero twe kugira ducure ijambo duca twiyumvira, mbega iyo jurisprudence muri ico gihe bayikoresheje ni ingingo umucamanza canke senari ibishaka gufata, ni kuvuga muri uwo mwanya iki cika ingingo, nico twashaka gutaho kuko nitwocura ijambo mumaze kutubwira yuko atari ingingo yo muri senare canke ingingo bofatira ko muri senare. Kugira ngo ducure ijambo tutegerezwa ko turiko turavuga ivy'ubutungane, amajambo tuza gucura ni ukuvuga n'amajambo ategerezwa kuba afite isano n'ubutungane. Rero jurisprudence watubwiye yuko wadusiguriye kandi twabitawe, ariko kujya bari bashikirije rijya jambo numva rifitanye isano n'ico bashatse gusigura nyene. Namba ari ingingo mfasha butungane, nuko mu butungane atangingo iba ihari, donc iyo iba ije gufasha rero bwa butungane. Mwibuke ko navuze ko ari ukorosha ururimi icyo mu ntumbire rero ivomo butungane, ivomo source, ivomo butungane ni ukuvuga aho amasentare aja kuronderera ingingo muri zafashwe n'amasentare imyaka myinshi, ariko nababwiye boroshe Kirundi ivomo butungane. Ivomo ngingo kuko ivomo y'ubutungane amasuku de douane menshi, kuri coutume, constitution manuka, jurisprudence étant une des autres sources de droit. Cyane muri tradition aho ivomo ngingo niho tuja kuvoma mu ngingo za kera kugira ngo turabe ingingo nshasha. Ivomo ngingo natwe ari sawa kuko uvoma muri uvoma muri constitution, umva ivomo ngingo ari source de droit en général. Mugabo ivomo ngingo ivomo y'ingingo za kahise ariyo jurisprudence par rapport bien sûr à la thématique spécifique. Ivomo ngingo je pour moi mbona isa
navyo bicundo ari guhana je naho ntari umunyangategeko cyane numva umengo bavuze ivomo ngingo ngo ni doctrine kuko ni iri plus fort que jurisprudence. Jurisprudence si source comme telle ni nk'akantu bifashisha gusa rega si source oya n'akantu bifashisha umucamanza mbere ko afata ingingo ariyumvira yuko hari n'abandi bashobora kuzorikoresha kugira ngo bacuge urubanza nico gituma ntapfa uko agize ico ni cambere ica kabiri jurisprudence akantu bifashisha gusa ni mu gihe ko ma source de droit arafise hiérarchie amategeko ararutana ni mu gihe itegeko nkuru risumba yose arizi constitution n'ahandi hose bagiye baraba bati ntaco dufise la loi est muette nko bavuga ntaco amategeko abivuga baca bati none abatwitangiye imbere babe bazi ubwenge kumbure canke babiciyemo navyo nyene babigenjeje gute niwe baca baja hirya no hino bakaraba bati ego hariho ka uyu mwaka vyagenze uko baruciye uko ati reka natwe twisunze abatwitangiye imbere bafashe ingingo kunuku naho ataho vyanditse twagiye kuvoma muri bwa bumenyi muri bwa bwitonzi bw'abatwitangiye imbere tuciye urubanza uko kandi uwaruciye uko nawe azocika isoko ry'abandi nico gituma jurisprudence ica kabiri nuko yigeze kubivuga atari gihe hariho majoritaire na minoritaire amaka usanga atari menshi baraca baspecifie bati naho benshi imbere yacu baciye urubanza uku kubera muri uru rubanza hari ikintu kidasa na bijya twebwe duhisemo kuruca uko nawe ibicitse source yindi iza kwerekana yuko urubanza rushobora gucibwa uku canke uko mugabo bahinda guspecifia canke bagasigura neza igituma baruhindukije uko ni naho rero abaza kuza mu nyuma basura bakaraba bati nta tegeko rihari twisunga ibi ni nabyo yavuze vya common law abo mu by'ubwongereza bo benshi ntibahinda kwandika vyinshi bisunga ubumenyi n'ubwitonzi bw'abaciye imbere gwa tusanga rero la jurisprudence unashaka mu bihugu vy'icongereza rifise uruhara runini kurusha kubera kenshi nta makonstitution nga bafise canke nabo bafise ntiyandika byose bavuga kenshi ama principe so jurisprudence rero ari ryo mu ngingo nimwavyemera ni une source de droit comme ayandi gusa riza gukora mu gihe ahandi byanse saka nuko kwifashisha oya saka nuko kwifashisha ufatiye ku byo usiguye uvuze uti vomo ngingo kurabwira abantu bose uvuze uti vomo ngingo turashobora vomo sibyo urumva kubera ko tugira soko ngingo soko ngingo isoko kuri la source amandi ukoma yene kwanyo tunai abuzana isoko jewe nisunze insiguro batanze jurisprudence ko bisunga imanza ziba zaraciwe je mbona yuko twovuga duti ni ingingo fatirwako kuko aba ari nka reference izindi ziba zaratanzwe je nico mbona noshobora guproposa mugabo si itegeko je nitwa Pierre Claver ndi umumenyesha makuru je nashaka proposa inyungategeko kubera kunga inyungategeko numva umenga itegeko inyunganira cyo kirekire kunga ni nko gufatanya ikintu camanyuze cyangwa kidashobora gukora rero nkavuga nti yoba inyungategeko kubera yuko iyi n'ingingo mugabo ingingo tuje tuyihe ingingo nitwoshirako cose ngo tugire inyunga tegeko hari itegeko hari amategeko asanzwe ahari mugabo amategeko ntashobora gutorera inyishu ico kibazo kihari reka rero iyo ngingo tuyizane ize kunga iryo tegeko tuyita inyunga tegeko bizotworera no gusigura turiko turagira definition bizotworera gusigura iyo jambo iyo twarikuye urakoze yego nagomba nsubire ngire ico mvuze ku bihejeje gushikirizwa icambere nuko murumva turiko turavuga ivomo canke isoko muri ico gihe
jurisprudence si isoko ryonyene, si n'ivomo ryonyene. Ni ukuvuga le droit afise amasource menshi, afise ingene agenda ararutana. Iyo jurisprudence ni imwe mu masource. Urumva rero dufashe ngo ivomo cenca ngira nti mbega none ayandi bica bigenda gute? Si amavomo, dufashe ko ari source zose bica bitera ikibazo kuri urwo rugero. Hanyuma ikindi kintu nagomba ntange ko umuco kuri ico kintu ca jurisprudence, ni ukuvuga twavuze ni source mu gihe amategeko adatomoye, amategeko ntatomoye. Bikenewe rero ko umucamanza afise urubanza, afise obligation yo gusohora ingingo. Iyo ngingo rero itegerezwa kuba ifatiye ku itegeko canke kuri ya masource yandi. Bishitse umucamanza akaronka urubanza itegeko ridatomoye, nta n'izindi ngingo amasentare yari bwafate kuri ico kibazo. Ni ukuvuga ico kibazo cipoje pour la première fois kuri we. Ni ukuvuga rero celui qui va créer niwe aca atanga intumbero. Ni ukuvuga ingingo afashe rero abakwirikira mu nyuma yiwe nibo bazoyisunga. Ni ukuvuga dans ce cas il devient source de jurisprudence, donc source de droit. Ni ukuvuga rero nashaka gutanga cette précision kugira ngo ntimwiyumvire yuko ni umucamanza chaque fois aza kurondera imanza zamaze gucika, hari igihe zitaba zihari. Mfatiye kuri uwo yarahejeje kuvuga je pas retenu le nom, yavuze ati inyungategeko. Je nanje nashaka ku proposa izina nogira nti ahubwo imfashategeko. Kubera iki mvuga gufasha? Ni urumva n'itegeko rihari riri lacunaire canke hariho wavuze miwete canke irafise agahazi, akanenge canke agahazi. Ni ukuvuga rero iyi ngingo, izi ngingo canke iyi ngingo zafashwe na sentare ziza gufasha iryo tegeko mu buryo bwo gutomora. Noza roma ritomora itegeko, mugabo urumva rizoba ari iyo ngingo izoba itomoreye n'abandi bacamanza bazoshobora kuyisunga ibibazo nk'ivyo bishobora kuza muri kazoza. Nico ciyumviro nashaka guterera. Hanyuma ikindi nashaka gusa n'uca avuga, murabona ijambo cyo kimwe n'ayandi atari make babivuze iragoye, n'ayandi twari twatanze aragoye, hariho abayumvise ubwa mbere uno munsi. Nkagira rero nti dushitse kuco dushika ku kurira, ahandi twoheza tukaraba ayatoba atera ibibazo byinshi, ayoba amenyerewe mugabo akaba atavugwa kumwe canke ata ijambo ry'ikirundi ririho riritomora. Hariho nk'uwigeze kuvuga ati mbega agateka niki, ni dignité, ni droit niki. Ayo mantuze nkagira nti arashobora koroha gusumba iri rya jurisprudence canke ya majambo yandi twari twashikirije bwa mbere. Niyo ntererano nashatse gushikiriza. Murakoze. Gira turavye amajambo yagarutse kenshi nivo mu ngingo, abavuze inyungategeko n'imfashategeko. Wumva ko ikibazo kiri kurivuga gufasha canke kunga. Mbega mwigisha nawe wavuga rero gute? Murakoze.
jewe numvise ukuntu bagiye batangira ahanahana ivyiyumviro numva noshigikira imfashategeko kuko imfashategeko kiroroshe wumva gutahura bafashe yuko bisigura yuko ari ibintu bifasha lodruwa kugira ngo ibintu zifatwe hanyuma bagafatira ku bintu byabaye bibaza yuko imfashategeko bashobora gucumba ku kimenyero murakoze abantu twese twaje ngaha imfashategeko ni sawa niraba ntagoranye imfashategeko ego ariko nyine iyo bariko bavuga amajambo y'ikirundi nk'umuntu avuze inyungategeko gufasha kunga hajya nk'umuntu yavunitse haba hari ikintu babuze baramufasha rero inyungategeko kari un peu sophistique ego ngo karagumye ariko nyine karasosa mugabo ariko mfasha tegeko mengo ni biharage ariko nyunga tegeko niba kunga no gufasha urumva kararyoshe kurusha pour aller muri kugira ngo mera nk'ubushigikira nkunganira numva umenga novuga nyunganira tegeko kubera isahiriza tegeko canke fasha tegeko nyene mbayewe c'est trop simpliste. Abantu benshi bari basabye akanya ariko ngerageje kuraba kunga no gufasha umuntu yavunitse kugira ashobore gutambuka canke gusubirana ubukomezi yari afise inzi. Ego twumvise icyo jambo bazanye bwa nyuma inyunganira tegeko bisigura cyo kimwe no gufasha itegeko mugabo hariho wavuze ati karanovoye reka rero dufata ukanovoye inyunganira tegeko inyunganira tegeko niryo jambo dushobora gukoresha mu kibanza cya sawa. Ijambo rikurikira nibaza ko extrait de casier judiciaire nta muntu numwe ataja kurondera extrait n'utayirondera barayimutuma abantu baruguru mbega baba badutuka mu Kirundi. Extrait de casier judiciaire iy'umuriro y'ifishi y'ivyaha umuntu yahaniwe uko bandise. Extrait nayo bavuze ngo n'urwandiko rurimwo ingingo nkuru z'urubanza. Harimo n'iyindi extrait ni kabiri habiri iy'umuriro y'ivyanditswe ikopi. Ikintu turiko turakibona twese twamutakeneye ariko abantu bazi Kirundi hari ijambo ry'ikirundi ryananiye kwibuka neza insiguro ba filime no hariyo iceru gisigura iki mu Kirundi iceru ego iceru je ni sinibuka neza shobora kuba ari ikintu cyerekana ko umuntu ari umwere iceru sindavyibuka neza ariko hamwe nari kuba ndacibuka insiguro vy'ukuri mbona ijya kazi ko ari ikintu cyerekana ko ari umuntu aba ari umwere niko byategerezwa kumera niba muzitora mwinyegeje. Au fait le casier judiciaire bandikamwo ibyaha umuntu ashobora kuba yarakoze agahanirwa ni ukuvuga uri umwere atacyaha urakora ibiri vyenje atakiri warabikoze biba vyanditsemwo ni ukuvuga waba warahanywe cyangwa utahanywe ugiye kuyisaba barayiguha
iyo y'imuriro yaryo mugabo urumva warahanywe naho nyene biba bifise aho byanditse uvuga niyo muri justement dufatiye ku zindi extrait ukugene bazivuga ibindi bikaratasi harimo ndangamuntu sibyo ndangatongo nibaza yuko muri iri jambo hazamwo ndanga canke ngenga kigenga canke kiranga rero nariko niyumvira ngo coba nk'iki urukaratasi ndanga butungane canke ndanga ngenga butungane canke ndanga oya kuko atashaha umuntu aba ashobora kuba atagingwa n'ibyaha ahubwo nibaza ko dufatiye ku byo yavuze umushingwamanza abizi nibaza ko yavuze yuko haba harimo ibyaha yakoze cyangwa atabirimo reka dukoreshe kudonda rero kudonda ni ndondabyaha urabicakiza ndondabyaha kugira atabihari naho nyene barabivuga nta kibazo iki cemeza yuko ivyo vyaha vyagiye imbere y'ubutungane none umva ikibazo je nari mfise umva mu gifaransa hari akantu bashizemwo kagaragaza yuko uwo muntu ashobora kuba ari uwera imbere y'ubutungane canke afise ivyo ubutungane bwamwagirije canke bumwagiriza ariko mu kirundi tuvuze ngo ndondavyaha urwo rupapuro nivyerekana yuko bivuye mu butungane birashobora kuba bivuye muri administration canke bitaciye imbere y'ubutungane turondere akajambo kagaragaza yuko ubutungane burimo ntitugire traduction littérale ngo tugombe gushiramwo intuze oya reka twumve tworoshe murakoze kuri iki ca extrait du casier judiciaire nagomba nsabe nishimikije ijambo bigeze kutubwira ca ciyandikiro ry'aho abana baba bavukiye nakibajije umwanditsi ndamubaza ati extrait d'acte de naissance mu kirundi no kuvuga iki yatubariye ati ni y'imuriro ndangamavuko y'umuntu ca ndamubaza igituma ambwiye iy'imuriro acambariye ati ni iy'imuriro kuko ako kantu kitwa extrait ni ukuvuga vyimwe bivuye ahantu hemewe n'amategeko rero tuvuze turiko turavuga kuri iki ca extrait ni iy'imuriro n'urupapuro rw'iyimuriro ry'amavuko ndangamuntu yego kuko na hariya muri ry'akazinduzi yadusomeye yuko ari iy'imuriro ni fiche umva hajya bavuga ko ari fiche y'iyimuriro ega ntacyo byotera dushitse ko iciba iy'imuriro ry'ibyaha iciba iy'imuriro ry'ibyaha indondavyaha ni iy'imuriro ridonda ibyaha by'umuntu dushitse ko birakunda tuzona bisigura pardon urumva ijambo rimwe rirashobora gusubirirwa n'amajambo abiri babita mu gifaransa le mot composé ni kuvuga urashobora kuvuga nk'akarorero iy'imuriro ndondavyaha abitradiksi nato ndondavyaha gusa kugira ngo cyumvikane neza urashobora kuvuga ko ari iy'imuriro ndondavyaha habe mucimye ngo nashaka gutanga umuco kuri ico cantuze bavuze extrait ni murabona sinzi umaze kuja kwandikisha umwana par exemple muri ntuze hariho registre bandikamo original nukuvuga ugo rupapuro baguha wewe sina photocopy uya barabitapa kurundi rupapuro nukuvuga barimura iyo ntuzeye we nta burenganzira ushobora kuyironkako le document original nukuvuga rero
kuri ico iyimuriro ndondavyaha canke kugira ngo tworoshe tukavuga tuti indondavyaha je numva byo shobora kumvikana. Iki mbona menga nikiza kudutega cyane sinzi n'uyundi naho bitandukaniye ni karata karanga muntu hamwe n'indangamuntu. Nibaza ko ngaho bica byoroha gutahura ikarata karanga muntu n'indangamuntu byese icyo turacumva ubu niyo bafise ko muri kindi twakoresha ahubwo tugiriye ko n'intuzenya ya extrait d'acte de naissance zociba indondamavuko. Je ikintu nibaza ikintu mbona gatoya aturi muri laboratoire indangamuntu irabaho ega tuze twishira muri wa mwanya wafashwe mpiri sinzi ko urabona umaze gufatwa n'umupolisi arakubwiye ati zana indangamuntu yawe biroroshe ngiye nko kuri PJ bana chef witness ndafise 5000 ndonsa indondavya nimushire muri iyo beni tuje muri be ya traduction yo gufata ijambo turiza nino tuje muri bwa buzima bwa misi yose biroroshe zana indangamuntu yawe mugabo urumva turagomba kuja muri carte d'identité kubera twagombye guhinyanya ikarata mugabo chef mfise bibiri nuko ndonderera kiranyaruka kandi kizomenyerwa indonda chef ndafise ondose indonda bamenye indonda vyawe gendo ndabereye ko ari ibyo mfise n'ubanyitware urejo urera nta cyawo mfise indonda vyaha yawe ni sugi simple nta kiriko nyeranda mwana ari ikintu tuguma twiyumvira urabona bavuze indangamuntu bakavuga ikarata karangamuntu ariko hariyo ikintu cyitwa identité complète nayo nyene urumva si karangamuntu hariyo document yitwa identité complète nayo nyene isigura indangamuntu bijya bayivuze indondoramuntu mahoro cyane ariko tuze turiyumvira kandi tuze turibuka yuko iyo turiko turavuga cyane turiko turatora amajambo hariho amajambo dushobora gutora ugasanga n'amajambo dutoye mugabo akoreshwa mu mvugo gusa adashobora kuja mu nyandiko kuko nk'ubu nk'ibyo mwariko muravuga Floribert niwe yarabivuze ngo ikarangamuntu indangamuntu muri ko murandika dufate je nk'umuntu ari karandika dufate nka Muhoza ntashobora kuvuga ngo bamufatiye indangamuntu araja gushira koko bamufatiye ikarata araza kudondora ico kintu bamufatiye ntushobora indangamuntu iki mugabo hariho amajambo amwe dushobora gukoresha mu mvugo mugo tudashobora gukoresha mu nyandiko kubera ko uzusanga atagenda ahuye n'ivyo umuntu ariko arashaka kuvuga kuko uje uvuga ngo nje kurondera indo ijambo nivyo reka twumvikane rero urumva nari nabahitishijemwo iyimuriro ndondavyaha canke indondavyaha none benshi mu bafashe dufate indondavyaha reka dufate ico hanyuma nivyahinduka bizohinduka mugabo twafashe twagize ico dufata identité complète twavuze indondora muntu sinzi ko naco irakudondora uriwe iyo uba n'ivyo ukora ku nsiguro zari zatanzwe doctrine bavuze ko ari isoko ry'amategeko canke inyandiko zakozwe n'abahinga mu gisata kanaka ubwa mbere turinze tumva ko ari isoko ako kajambo isoko kumbure karaja kugaruka hari umuntu ngaho yarafise ico ashikiriza yego murakoze kwijambo doctrine nkuko umushingwamanza bivuze yavuze ko ari ijambo rikunda gukoreshwa mu butungane si mu butungane gusa
iri jambo doctrine tukunda kurisanga cyane cyane no mu vyigwa mbagara bwonko philosophie canke muri science politique mbagara bwonko canke muri science politique canke mu ma science sociale iri jambo doctrine riragaruka kenshi cyane. Rero jewe ico nari nanditse kuri doctrine nanditse ko ari inyandiko nkomoko canke iciyumviro nkomoko, kuko hariho doctrine usanga ari umuntu umwe, hakaba na doctrine ushobora gusanga ihurijwe ko n'abanditsi benshi. Murakoze. Yara nkomeko kuri iryo jambo doctrine, kuri byo ndiko ndiyumvira isoko muhinga. Bon, ni iciyumviro nagize kubera bon isoko muhinga, urumva ni umuhinga azana ikintu, donc azana ide yiwe uko no bivuga. Kenshi hari naho bavuga bati la doctrine dominante kuri iki niki, bishobora gutandukana rero n'ivyo byo muri filosofi canke yandi mantu tuvuze ngo nka doctrine ya Platon canke z'abandi. Muri ntuzeye on prend dans l'ensemble, karaba quelle est la position dominante des auteurs ou des commentateurs kuri ico kibazo. Muri kino gitabo bavuze doctrine ngo ni inyigisho nshingiro bashingirana, inyigisho nshingiro. inyigisho shingiro nico gisanzwe kiri mu gitabo cagize sinzi. Yego, gisanzwe gihari mu gitabo. Iri Jena ariko nanje nariko ndaramunyiza mvugo nshatsanze mfise y'igifaransa ndabira ijambo doctrine, icyo numva nshitseko nuko bwaryo nkuko uriya mugabo yari yabivuzeko, ni kuvuga naho ho bahari abacamanza, hashobora kuba hari akagwi k'abacamanza bagira kuri doctrine n'akandi kagwi k'abacamanza bagira kuri doctrine, bisigura ko doctrine n'ubundi kuza kuvuga ngo niyo bagenderako urashobora kububeshe, kuko uzosanga igenderako bamwe abandi batayigenderako, ubwo mwa abacamanza bayigenderako. Rero ntushobora kuvuga ngo niyo ibwirizwa kanaka ishingiyeko, ntishobora kuba inshingiro. Je numva nukwemera kabisa kugira dusanzwe tubizi mu madini bavuga aha anyu bemera ibi, ubwo mu bacamanza bemera iyo doctrine urubanza rwawe ruraza kurengana, ubwo mu batayemera ntiruza kurengana. Rero sinumva by'ukuri yuko ari inshingiro biza gushingirwa ko kukagutana k'abantu kanaka. Rero yabo bwite je numva yoca yitwa ukwemera fatiro, kuko nico bo baba bemera abandi bataba bemera, bamwe baravyemera abandi ntibavyemera. Turiko turatanga iki bon, turiko turacura ijambo ariko kandi n'amajambo afise insiguro. Namba muri Kazinduzi bari baratanze iyo sobanuro cyangwa iyo nsiguro, nibaza yuko itari kure y'ico no mu mategeko bari baratanze, kubera ufatiye n'iryo jambo doctrine ni inyigisho zifatiye ku vyiyumviro vy'abantu vyagiye vyigishwa abandi, nico gituma bavuga yuko ari zifatiro. No mu mategeko urumva bavuze yuko ari ivyiyumviro vy'ifatiro, urumva yuko batari kure ya hahandi
ya rya jambo risigura en general, kuko namba iryo jambo rikoreshwa mu butungane riba rifise ahantu rihengamira kameme muri sens general. uko nariko ndavyiyumvira nibaza yuko ikintu citwa inyigisho coco gitegerezwa kuzamo, kubera ko turiko turacura amajambo hariho n'ikintu kiba sinzi nohava ndakivuga mu gifaransa citwa de l'esprit, l'essence meme y'iryo jambo. Iyo bavuze doctrine kenshi na kenshi si ibijyanye n'amacroyance, ni ibintu biba vyaramaze kwemezwa yuko ari byo bizoshingirwako. Niyo mpamvu nko muri abari mu bintu vya katolika cyane hariho nabo bita les pères doctrinaires, mu kirundi babita abapatiri b'inyigisho y'ecclesie. Donc nibaza yuko ico kintu c'inyigisho kizako mugabo, kandi nibaza hagati y'ijambo shingiro na fatiro muri uno mwanya numva umenga umuntu yokoresha fatiro, kubera ko hariho irindi jambo rifatanye na doctrine umengo bisigura kimwe ryitwa naryo dogmatique. Iyo hageze dogmatique vyovyo biba ari ibintu bisanzwe biri bien précis, ivyo rero nivyo nohava nita shingiro gusumba doctrine. Sinzi yuko kubera ku buremere hari uko doctrine ifise uburemere butoyi, dogmatique ikagira uburemere bunini. Rero kimwe numva cyo kwitwa fatiro kubera ko numva yuko mengo kiroroheje, shingiro naco kikaba ari kindi kintu gikomeye cyane. Sinzi mu avoka yuko yoba yantahuye kurusha. jewe numvise ndavye aho guhanahana amajambo bigeze, jewe ndabona twoshobora gufata yuko doctrine ari inyigisho fatiro. Iyo atabibazo bihabaye kenshi abantu babemeye n'amazi yazindutse ageze kure, amasaha turabona ahageze, ariko uyu munsi nizere ko utabaye imfa gusa ku bantu bose twaje ngaha. Mbaye ndabashimire ku giti canje, ndabashimire ku izina rya Gusoma, ndabashimire ku izina ry'abandi bose twafashije nk'iki gikorwa. Uyu munsi mvuga nti mu majambo twateguye ko dushobora gucura birakunze, ari amajambo amwamwe tugiye tubonye amajambo asa nayo mu Kirundi canke amajambo dufashe ingingo ko tugiye kuja turakoresha mu buzima bwa minsi yose no kuyamenyereza abandi, kuko ijambo urashobora kurimenya mugabo abandi batarimenye bikaba taco bimaze. Twafashe ko jurisprudence ari inyunganira tegeko, dufata ko extrait du casier judiciaire ari indondavyaha, dufashe kandi ko extrait d'acte de naissance ari indangamavuko, identité complète ari indondoramuntu, dufashe kandi ko doctrine ari inyigisho mfatiro. Twese hamwe ducure amajambo, dushigikire ururimi rwacu gutera imbere no guteza imbere imico n'imigenzo. Murakoze.